Tabanyita Japhet Gentil Ndayishimiye nkaba ndongoye urwego rwa diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Muri make rero diaspora ndundi kubona turi ngaho no musi si twebwe twenyene mubona ngaha, mugabo n'abarundi isinzi bitabiriye ubutumwa bwa leta bwama buba uko umwaka utashe mu kwezi kw'indwi, ico bise indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Muri iyo ndwi rero hariho ibikorwa bitandukanye abarundi baba mu mahanga nabo bwabo bitunganiriza. Hariho inkino, hariho ukunezerwa, hariho abaririmbyi hirya no hino, hariho imipira, hariho abahiganwa. Uno munsi nobabwira yuko mu gihugu cyose hariko haraba ibintu bitandukanye. Murazi yuko diaspora ndundi ni ikintu novuga ko ari gishasha kimaze imyaka, novuga cyatanguye mu mwaka wa 2008. Abantu benshi bakaba bataramenya neza ingene diaspora ndundi itunganijwe, ari naco gituma ari akaryo keza ko guca ku mayange kugira ngo tumenye neza ico diaspora ndundi bisobanura. Tukababwira yuko diaspora ndundi nuwo murundi wese aba inyuma y'urubibe rw'u Burundi mu kiringo ahabwa n'amategeko ya leta yo kuja gutembera hanze canke kuja mu kazi ka leta. No kuvuga hani tukunda gufata ku mezi 6. Ico gihe rero iyo umaze kurenza ico kiringo uhinduka umurundi aba mu mahanga kuko ucuronka adresse yo hanze. Uno munsi rero tukaba turi hano dushaka kubabwira yuko diaspora ndundi ifitiye akamaro kanini igihugu c'amavukiro, kubera yuko intumbero nyamukuru no kugira ngo twishire hamwe twebwe ubwacu, twitunganye nk'abarundi baba hanze mu budasa bwacu, kugira ngo tuzane ubumenyi, tuzane akanovera tubona muri ivyo bihugu by'amahanga. Ikindi naco no kugira ngo twerekane ishusho nziza y'igihugu hanze, tuzana abagwiza tunga, maze tugire akarusho tuzana tukerekana nk'abarundi baba mu mahanga, ico twokwita mu kinofunofu les investisseurs, abagwiza tunga. Ikindi naco novuga yuko ari ciza nuko tugwiza abagenzi, kuko iyo umaze kugwiza abagenzi nabo baraza kuraba aho bakagira n'ico baguterereye. Abarundi bari hanze mu nzego zitandukanye mu gihe badashoboye gushikira inzego ziserukira leta, turagerageza kubafasha kugira ngo bashikire zijya nzego za leta y'u Burundi, no kuvuga ambassade n'ibindi bisata bya leta, bikaca biborohera. Nk'akarorero novuga yuko nk'abarundi benshi bashaka amaviza, dukorana na leta aho badashobora kuronka ambassade, barakorana na diaspora ikacivugana n'inzego za leta, inzego za leta zikaca ziborohereza amaviza bakayaronkera kuri aeroport. Ico gikorwa rero uno mwaka cagenze neza cyane, kugeza aho twavuze tuti nukuri iyi leta ni leta nkozi, ni leta mvyeyi, ku buryo umuntu yasaba uruhusha rwo kuronka viza i Burundi inyuma y'amasaha atarenze 3 baba bamuhaye inyishu yuko bamwemereye kuzoza gutora viza kuri aeroport y'i Bujumbura. Murumva yuko turiko turakora neza. Twebwe rero dukorana neza na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, ari naco bituma abarundi bamaze gushika hano mu Burundi baba 4,000. Abo nabo tumaze kumenya bari hano mu Burundi. Ubu rero twavuga yuko iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni nk'iya mbere tubonye abarundi bitabiriye ari benshi, ari isinzi. Tukaba rero twashatse kubabwira yuko
uyo murundi akiri hanze yavuze yiteguye kuza nanyaruke kuko n'ubu turacabarindiriye tubandanya tubatera kamo baguma baza n'uno munsi numvise yuko hariho benshi bavuze yuko buriya indege bariko baraza aho bose tuguma tubakira tugasaba rero abarundi bari ngaha nabo mugume mubakirana urweze mubafata mu mugongo mu migambi itandukanye baza kurangura. None muti hari ico abarundi baba mu mahanga barangura mu gihugu? Nivyo birahari. No bamenyesha yuko hari nk'ibikorwa bitegekanijwe, hari nko kugurura iradiyo shasha y'abarundi b'imvukira za Cibitoki bizoba itarike 23 mu minsi mikeya tuzoja kugurura iyo radiyo mu Cibitoki. Hari amavuriro yubatswe ya kijambere nk'ivuriro rya Kigutu murarizi, novuga yuko ari ivuriro rya kijambere. Hari n'irindi vuriro rishasha bagomba kugura ngaha mu gisagara. Hari amahoteli atandukanye, hari abakora ibikorwa byo kurima kijambere, kurima no korora, hariho ababumba amatafari ya kijambere. No kuvuga ibintu bikorwa hano mu Burundi n'abarundi baba hanze ni ibintu byinshi cyane, bisobanura yuko umurundi aba mu mahanga arafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Novuga yuko muri no minsi rero ikindi gihambaye tumaze kugira ko nuko twashoboye guhuza abarundi bose baba hanze mu budasa bwabo, abatinya n'abatinyuka ubu bose basigaye babona yuko diaspora ndundi ari diaspora ya bose, si diaspora y'abahutu, si diaspora y'abatutsi, si diaspora y'umugambwe, si diaspora y'amadini, ni diaspora y'umurundi wese aba inyuma y'imbibe z'Uburundi. Turindiranye ugweze indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga izokugururwa icese na leta y'u Burundi itarike 27 gushika itarike 30 z'ukwezi kw'indwi. Hanyuma inyuma yaho turazi yuko hariho amatora azoba muri diaspora ndundi, kubera yuko jewe nari maze imyaka 3 ndongoye ntorewe kurongora urwego rw'abarundi baba mu mahanga kw'isi yose. Mugabo nkaba naramenyesheje yuko ikiringo nari maze gutorerwa twashitse ku bintu bitari bike kandi vyiza. Tukaba twasavye yuko nka kujya twavyiyemeje yuko diaspora ni ya twese, abandi bitoze nabo nyene tubafate mu mugongo. Rero nkaba nkengurutse nshimira abanyamakuru bose bashoboye gushika hano, nkaba nongeye kubakengurukira. Murakoze.